Maramutse haraheze imisi tuvuze inkuru yo mu Butaliyano tuyibonye ica ku mbuga ngurukana bumenyi. Uyu muntu abaje ati mwiriwe, ndashaka kubasaba mumfashe kumenya amakuru ya vya bintu vya Italy kuko narabaye selected, urumva ko yabaye muri barya bacaguwe. Baranyishuye kuri email barampa amakuru niga, ariko nta yandi makuru namwe mfise muzoba mukoze. Buongiorno. Bo I don't know. Yeye byo mu Butaliyano nawe umenga harimo ibintu binyegeje bitatomoye. En fait jewe ndafise problème yuko navuye i Burundi ntaraja mu birive by'abakozi ba leta na politike n'ibiki ngo menye neza na neza ingene systeme zo mu Kirundi zikora. Menyereye systeme ziri fonctionnaire kuko nize kaminuza muri Afrika y'Epfo, ncanza hano usanga ibintu kenshi na kenshi Afrika y'Epfo harimo economie informelle n'ivyo irimwo, mugabo ntabwo bingana n'uko ki Burundi aho usanga ikintu cyose ari informelle. Université ni informelle, gutanga amataxe ni informelle, gushora ubutare ni informelle, gushora ikawa ni informelle, gusaba passport ni informelle. Ikintu cyose ni mu kinywabi, kugura engrais chimique ni kinywabi. I don't know. Donc mcha bingora kumenya ingene nkora analyse isesangura ku bintu nk'ivyo, kubera iki nta formule nimwe hari. Nemeye ko biri officiel kwa nove ministre yabivuze, mugabo nyene nta muco yigeze atanga. D'ailleurs sinzi gituma ministre yivanga mu bintu bito nk'utu, bagomba ko hari umuntu akora anda musi yiwe ara bintu bijanye n'ibi bintu, ko ministre des relations extérieures agomba ko ari umu diplomate, akora n'aba diplomate yari hejuru avuga ibintu bikomakomeye kabisa. Pana burya buruse nubwo wamukora ndi commerce ikintu n'umunyeshuri agiye ku ishuri big deal kwiga icyongereza canke sepa Italiano pour loka. I don't know. Ndabona umenga nta kintu na kimwe kihari. Encore une fois mu buzima dossier nk'iyi iri muri ministère yatokwa ifise au moins ico bita call center, centre de contact center, aho canke website canke email canke iyindi moyen de communication, aho ushobora kubaza uti vya bintu bigeze hehe. And better yet, ahubwo sawa bonyene bakaba bafise agapage runaka kuri internet yabo badedicatinze bati akantu ni updatinga yika yo muri Italy, kuko ikintu ministre aramutse ajya gukorera conference de presse cyagikomeye, hakaba hari uburyo bakomunika officiellement progress. Nibavuga ati kuva muri ku kwezi kwa kabiri, kumenga hari mu kwa kabiri gushika mu kwezi k'umunani ntihagire ico muzobaza, n'umwanya wo kwiga gusa mu Gitaliyano. Hanyuma mu ku9 tuzokoresha ikibazo kuri website canke kuri Centre Culturel Italien hariya mu Ruvumera. Okay, ibi nivyo nivugiye jewe. Hanyuma ikibazo amaresultat, ikibazo kizoba kuri itariki canke tuzokomunikana ngene kizoba etc. Mugabo gushika ico gihe ubu turiko turi concentra twige Igitaliano, ko twabonye yuko umuntu ugamenye Igitaliano ufata amezi 6, nukuvuga amezi 6 nta muvuma izohaba, canke uzowarangije hariho ikizame online canke yindi nzira ashobora gupasa ukurangije, ariko upasa ko abantu biga kuri pesi itandukanye, hari n'abari basanzwe bari bakize peut-être. Donc ukizi no nagenda hana akora ikibazo bamuhe certificat, iyo certificat ucu uyikoresha muri iyi process kwika. Donc nta kintu nk'ico kihari, nico kintu kinanira je muri ibintu by'abadede ko bakora. N'ikitari gihugu n'umuntu asanzwe kenshi na kenshi ukora programme urandika ahantu de indu ya mbere izoba ariyo kwiga iki kintu. Dufate kukene kuja muri Dubai, kavuga ati indu ya mbere cyangwa ukwezi kwa mbere nzokora amafaranga mbona yakwiye, ukwa kabiri nzandiko ndavuga n'aba aja, ukwa gatatu nzandiko na passport, ukwa kane nzandiko ndiga ibi bijanye. Hanyuma ukaba ufise iyo timeline akaba ari ugenderako. Mugako n'ubwo rwa leta rukora abantu batamenye ibintu biriko biraba bikora mu gifungu, ibintu nk'ivyo je birangora. Muri make rero nta nyishu ndagufitiye, ntavyo wobikwikirana ubikuye nta hantu hari information hamwe nakege nagenda ndondera kuri internet.com, nothing.
So vyiza rero woraba ko hari contact muri ministère des relations extérieures uba bafise amakuru, niyo nzira mbona nobona. Bo ijya université kumbure ngiravuga Italiana, uzi Italiana nico ushobora kuba approachinga bari plus responding. I Burayi barishobora gusumvya i Burundi, ushobora kwegera university iyi programme imeze gute, igeze hehe. Dans tous les cas programme yose yagomba kuba ifise ni contact, aho abantu bari involved muri programme bafita up to date, abantu bakanabaza ibibazo badasobanukiwe ibintu nk'ivyo. Malheureusement Republika yacu niko imeze. So raba rero uko worondera contact officielle, no kuvuga yaba muri ministère des relations extérieures yaba kuri université mu Butaliyano, umwe iyo migwi ibiri uba contact urabe ko ari wo woronka par email, peut-être keshage email ayo yoroshe, ubarunke email utijende muri programme twashaka tumenye mbega programme tuzoheza ryari, muzoduha examen heze, what is next, baguhe information zose. Canke hari ahantu muba mufise pamphlet, hagi usanga bafise pamphlet nka PDF gakata kerekana, canke page kuri internet mushobora kumpa kugira ngo menye exactement uko bizogenda, bizosaba amafaranga, umuntu yogerageza kuyestima. Hari izindi procedure usivyo kwiga zikenegwa, niba bikenegwa nka police certificate kenshi irakenegwa, umenye kuzoyirondera, niba bisa medicals urayipangira, urapanga amahera yavyo etc. Donc genda urondere ntuzeye uronke information officielle, urabe iyo biriko biraja. Uyibuze novuga ko je personnellement izo systeme zirangora kugira ico ndazivugako. Mugire umunsi mwiza.